ugize imana ukaronka amafaranga ikintu kiza mu mutwe rya mbere ugakijeyo ngira ibintu bitatu bituma abakobwa bisuzugura n'ibindi bintu byari bikwiye gutuma abakobwa batisuzugura n'ibihe ibintu bitatu bituma umukobwa yisuzugura icya mbere harimo Hello everyone, ni kuri We Talk Business nkuko byama, ariko uyu munsi nagenda babwira yuko ari ibintu bitandukanye n'ivyo mwigeze kubona. Why? Hari difference. Turakunze gukora samedi topic kuri space kuri Twitter kuva muri December kugeza uyu munsi ntimwari bigire mwumva ijwi y'umukobwa. Uyu munsi niyo mpamvu nababwiye yuko biri special gusumba uko vyigeze. Nibaza yuko utaragira subscribe kuyigira si advantage yawe gusa, ni advantage ya mugenzi wawe, kuko ni wabona notification bizogufasha kuyipartage uyihereza mugenzi wawe. Hano ni kuri kaminuza, si ibiganiro bisanzwe, ibiganiro bitungura ubumenyi, biduhereza icyo twokora business, bikaguhuza n'abandi batari bake. Iyo nayo ni societe Meta Vision. Guys, haravuga amajambo menshi, reka tubanze twakire umushitsi. Sindamuvuga ariko abazi Irebe FM benshi barahamuzi, abakunda TikTok cyane abantu bakunda gukorera mu byo kwamamaza biriya nabari baramuzi. Reka ndamwakire cyane gose. urakoze cyane. Nego ninde tuvuga? Ni Nana Flavia. Nana Flavia. Sometimes abantu bumvise Nana Flavia bumva umumenyesha makuru, handi bakumva umuntu akunda kumenyekanisha ibintu biriya na biriya. Yego Nivyo cyane ndabizi. Nivyo kuko kenshi abenshi bamenye mu journalist menyesha makuru mu bye bitandukanye, baramenye mu kushikana kure ibintu ndavuga ko mu ma publicity bye bitandukanye, baramenye mu MC. Oh wow, yongereye kiki rero bivana n'umuntu umwe wese mu bintu yegera amenyamo. Yego ariko muri ivyo vyose nguma ndi Nana Flavia. Nana Flavia hariho hose. Nigeze umunsi wa mbere ndamubona hahise heza jambo mutwe ngo umunyankomezi mu kazi. Umunyankomezi mu kazi. Umunyankomezi mu kazi. Urakoze cyane. Byari bitewe nuko mbona ibintu byose ubikorana umwete, kandi nkabona uba ubifisemwo participation. Nagira umunsi wa mbere ndakubona nibaza yuko hari conference ya Meta Vision Talk Business. Yego. It was the first time for me. Okay. Umunsi naho dusuye guhurira mu kiganiro muri We Talk Business. Donc tugira tuyage ibintu by'akamaro. Ariko mugabo ntibitangaje kuko hano kuri We Talk Business ikiganiro cyacu cyose uri bwumvire hano kuri We Talk Business bari byiza yuko ubanza gutora agapapuro kugira kandi bizogufasha. Bidafashije wewe bizofasha n'uwundi wo muri kazoza, ari umwana wawe, ari umugenzi wawe azokubuka ku byo wanditse byavugiye kuri We Talk Business. Abari ngombwa n'amateka ngira kamara dosigaraniza bana. Flavia, ndakubaza ikibazo kimwe. Iyo ugwaruka gwishi urosa amafaranga rukaronka 100 million, 150 million, 200 million, ikintu ca mbere gihita kiza mu mitwe yabo ni ndubaka inzu. Hari ikibazo abari inzu yo kugira iki, beshi bubaka inzu yo kubamo. Undi ati tijewe ahubwo ntegereza kugura n'amaburi buri modoka nziza nkiyase gutana miliyoni. Flavia, wewe ubivuga ku iki? Ni mind nziza kivuge guti iki? Okay, ico kintu abajene benshi ugwaruka gwinshi nivyo ivyo bintu bitangura kuza mu mitwe yabo. Ugize imana ukaronka amafaranga ikintu kiza mu mutwe rya mbere ugakijeyo ngira first ngira ngendere mu duga mwiza hamwe ndenganya ahantu hose azovuga ati wari wese avuga ati wow modoka yana sivyo. Ariko tuko turaraba si iyo umujene ushaka gushika kure cyane hashoboka cyangwa ufise yuko uvuga ati ndakeneye yuko nimba ari umwana wane cyangwa umuntu azonkomokako bazovuga ati ujya ni naka wo kwa naka,
bibaze ko ivyo bintu bitoca biguhenda wariko uravuga ati uronse amafaranga ya naya kenshi bica biza mu mutwe nukubaka canke kugura imodoka for me kuri jewe ndumva nto kubaka inzu ni iki wokora kuko harashobora kuba hariho n'umuntu yoba ariko atumviriza uyu mwanya akavuga ni nkayakwiza niyo tagiye ndiko ndumva kuri jewe nto kubaka inzu kandi ko ndumva muri jewe ntogura imodoka Dolix imodoka yo kwiryohera oya ikintu ndiko ndumva nko kuri jewe nokora nogura imodoka novuga gute z'ama transport canke z'ama location urabibona kubera yuko turiko turaraba tugiye mu biharuro shaka kubaka inzu ifise prayi nini iyo nzu zoyubaka umwanya ungana gute sibyo ariko reka tubaze turaba ibintu bibiri kubaka inzu yawe no kubaka inzu y'umuryango wawe iyo uvuze inzu yawe no kuvuga ni ya nzu wewe nta muntu uzorinda kubaza kugira uyigurishe mugabo inzu y'umuryango bizosaba amarasamburema kugira baguhe uruhushya ni ukuvuga si uruhushya ruzova kuri wowe ese ko bavuga ni jewe ndaguze inzu cyangwa ndubatse inzu ndabona yuko iyi nzu mu mezi 5 cyangwa mu mwaka nimba nayubatse nkoresheje sase nkane miliyo urashobora kuzoma nka desa izindi suite mugabo uruhusha rwose rw'iyo nzu uburenganzira bwose ni ubufise ni wabufise ubundi ati uruhusha zigenda rufise umuryango dutandukaniriza ibintu bibiri rero ni ukuvuga ko inzu uyubatse kuri kote yuko uvuga ati je ni y'umuryango aho onye nuvuga gute yubatse nyine nta burya bushobozi witotari ubifiseko mugani mbari no business si business mugani mvuga ati je inzu ndayidugije ni etage kanaka ndayidugije ati iyi ni 100% kuri jewe bivuga ko nimba bizofata umwaka cyangwa imyaka ibira yuzure aho ufise twaye yuko uvuga ati nimba ariyo myaka ibiri yuzuye nzoshaka kuyidanaza ku mafaranga angana uko ubwo urumva ari y'umuryango iza gusaba procedure maremare peut-être bishobora no kuba negative voilà bishobora no kuba bikanka yuko ushobora kwigurisha mugabo mu gihe uvuga ati iyi nzu ni yanje nyine ni yanje ufise ko uburenganzira bwose aho onye bari sawa mu yindi way ati uwo mu jene yoshobora gutacinga izo 100 million cyangwa sase nka cyangwa desa cyangwa ati kintu cyambere yo kuyumvira ntabwo ari kubaka inzu y'umuryango yo kubaka business bivuga nkuko yego for example hawe ni nka business nka zitatu ubona umuntu yo kubaka muri ayo mafaranga naya nizi business yo kuramo muri ayo mafaranga yego novuga gute business nka zitatu navuze ko urashobora kugura imodoka z'amarokasiyo icyo ni cyambere yes of course urashobora nkuko apisi n'ivyo vy'inzu hari abantu benshi bubaka inzu usanga konsomera amafaranga ya naya kuyigurisha ihagaze byose bimeze neza agasanga ari mu nyungu sivyo urashobora kugura parcelle ahantu telefone kayigura uno musare ku mafaranga ya naya inyuma y'amezi abiri canke amezi 3 aho hantu ugasanga hakungukiye ikungukiye double yo wayiguzemo sivyo nubwo ko ni mwaye nyinshi zishobora gutuma ijya amafaranga yawe uyungukako bivanye n'ibintu uba uguze ko kandi alright that's alright reka ndakubaze ikindi kintu turaza kukiganirako ni cyo kintu gituma abakobwa benshi bitinya muri business reka ndaguhe nk'akarorero hariho business abakobwa sometime cyane iyo bageze mu gisagara canke n'abaruguru ugasanga ntibariko barazidevelopa ku rugero abantu bifuza ko ugasanga abakobwa baratinya nk'uburimyi baratinya ubworozi sivyo iki kintu ndashaka eske ko mengo umukobwa wa mengo yateza kubitinyuka par rapport y'uwundi parce que ni mbona mengo isi iri vide ku bantu b'abakobwa batinyuka cyane tuvyite gute bitegwa nini d'abord business canke gukora ubwo burimyi canke ubworozi canke ikindi kintu cyose abakobwa turacari inyuma cyane turacari inyuma kubera yuko muri mind zacu bituruguruka tubona yuko kurima korora ari ibintu bya umva mengoni byaba abantu b'abagabo abantu canke bari ruguru twebwe abakobwa nyene biraze kudufavoriza cyane kubera yuko sivyo igitsina gore muri rusange ni umuntu yoroherwa mu bintu byose like
nk'akarorero ndashobora kuba mvuga ati je nkeneye kurima ihegitari izi zinaka z'umuceri okay nubwo ati je nkeneye kugenda gutora muri banki amafaranga angana ukuntu sivyo biroroshe yuko ijya banki iza kuyama cyangwa biroshe ijya muntu tuza kugirana nimba ari partenariat tuza kugirana ijya societe kanaka biraza koro partner ati muhuriyeyo no muhungu agiye gutora ingurane ati umukobwa yonyaruka kwironka parapo ibyo birazi but ceni mvira ikintu first uwo muntu uza iyo entreprise canke banki uza kwitura iraza gutanga ruyibwiye ko umukobwa ugira urime amahegitari runaka ikibanza abacabanza gukubitwa n'akantu uyu mukobwa yabonye yahagurutse ninde n'umuntu ki mego ndabyumva muri way iri positive parce que biraza gutuma bavuga nti uyu muntu nibyashoboka agahaguruka ku rugero ruboneka biza gutuma hahaguruka na babandi injojo bari bagize ubwoba bari batitinyuka muri bo batinya aje gutinyura benshi nimba ngize nk'ihegitari zingahe z'umuceri kanaka sivyo nkawusarura nkawuzana sivyo nkawudandaza hana kavuga ati ijya ni ujya muceri mubona hajya wimbutse kubera umukobwa kanaka sivyo hari abigeme benshi hari abamama benshi baza mu mutima babaza bavuga ati jewe ngira mbona yuko kurima cyangwa iki kintu kirashoboka urumva ariko gatoya Frank reka tugaruke tubivane physically tubizane muri systeme electronique tubona zikunzwe cyane kumengi iyo umuhungu agiye ku rubuga runaka ni Facebook ni YouTube ni TikTok menga akurikiranwa cyane tubisanishe gute n'ingene usanga umukobwa akurikiranwa cyane paraporo y'umuhungu yafite nero umukobwa ategereje kwikiranwa cyane sivyo ategereje kwikiranwa cyane kubera ko abakobwa n'abantu societe zose aho uri hose umukobwa n'umuntu akurikiranwa cyane sivyo yumvira uri umukobwa wewe nimba ari TikTok yawe nimba ari Instagram yawe uri kuri posting utu video kanaka wimbuye ibiharage wimbuye novuga gute imiceri wimbuye ibigori sivyo hari abantu benshi baza guhurumbira izo video zawe hari abantu benshi baza guhurumbira ivyo bintu byawe gati ujya muntu byagenze gute sivyo ujya muntu byaje gute kugira ngo yumvire ico kintu uza kuba icitegereza uza kuba umufluencer mwiza cyane ico kintu ndakibona byuko kiri arico kuko uzi yuko hariho n'umuntu avuga ni burya jewe kuri platform nkurikirana ibi nibi mugabo kwisi abonye nka video kuri cover hari kumukobwa gusa bya bindi yarakunze kuraba cabi stopping aho bakarana byumvikana yuko ni no muri monde iri physique hariho umuntu yoza kugura iki kintu runaka ari inikima kubera yumvise cyabaye producer par une fille canke une femme cyane bien sûr ni choki ubwo ni navyo byiza cyane yego kubera yuko ujya muntu azoba ari karirenganira cyangwa kumva publicité hano kanaka umva umukobwa kanaka yabikoze ibintu aca ba interesse kandi nawe ntashobora kubyigumizamo numva tusanga bibaye nk'ibintu bice biba virus mu bantu bice bituma abantu bose like baza gukurikirana all right ndakunze no kubona n'ahantu bakunze kuvuga ngo kugira ngo n'akabari gashobore kuronka abakiriya benshi before yuko uzana ngo bakobwa kandi baboneka neza cyane très bien reka tugaruke mu buzima abantu benshi novuga yuko basuzugura umuruho w'umuntu tuvuga akora ubuvuzi buciriritse umuruho wiwe n'inguvu donc n'umwete akura mu rujya mu ruho reka tuvuge ubuzi novuga abantu benshi bitaye ko muciriritse umuntu n'umuportefe umuntu n'umuntu yikorera ivyo bikorwa bitandukanye n'umuyede sivyo ashobora kuza gutana ivyo bintu 15 ku munsi uyu muntu umuruho wiwe uturukahe kuba yokora kiya kintu akacumbamwe umuruho mugabo mu nyuma ntaze kucumbamwe umuruho vyova kugiki nibaza yuko kwico kintu d'abord bajya abantu ko ubwo buzi bw'umuruho uza gusanga bubaruhisha mu gihe bataramenya yuko hari yindi way bakwiye gukora sivyo kugira ngo uwo muruho wabo ntube dub ati good urashobora kuba uri mu maso cyangwa urashobora kuba uri plutôt umuyedi maso sivyo cyangwa umuntu yikora ijya mizigo ku masoko cyangwa andi yagiye atandukanye ubasanga
ziya 20,000 utahana ku munsi nta kintu kimwe zikumariye mubwiye ko iyo wataye ko umuntu wawe udakwiye kuba double urase 20,000 fata 10,000 cyangwa 5,000 uvuga ati jewe nimba ari ibibuguru by'ingurube nimba ari impene zibiri ziragurirwa umuti cyangwa ziragurirwa ibyo gufungura kubera 5,000 nakuye muri kwa kwikorera imizigo ahantu kanaka sibyo mugambi gutarata ico kintu uza gusanga urushe kabiri uza gusanga urushe urase 20,000 ushifata za 10,000 cyangwa 15,000 ugiye kunywa wicaye mu kabari sibyo d'abord uricaye umwanya munini nimbutasha amasaha yanagiye ntose umwanya d'abord kuruhuka ubyutse mu gatondo atana amasaha 3 ryamye sivyo aho uri kuruha kabiri cyangwa unyoye inzoga zigutumye peut-être no kuburi kakazi bukeye uza gucererwa uza gukora uri febre urumva uza gukora mengo muri wowe nta nguvu ufise nubwo ko ahurushe kabiri muguri wa muntu watawe yuko umuruho wawe udakwiye kuba umuruho sivyo fata y'amafaranga ukorera uvuga ati jewe amafaranga hari kinagira fasha mugira ngo wa muruho wanje sindawuga ugabanuke Flavia uvuze ati yofata bijya bihumbi 10 akaca abiguramwo ivyo ingurube ziwe canke inka canke inkoko ziri bufungure ejo bakamubwira yuko iyo yaguze ibihumbi 10 igira igurisha ibihumbi 40 voilà uko niko kuruhuka kwiwe cyane uko niko kuruhuka byose nibaza yuko abantu baba basanzwe bumva yuko ivyo bakora bibarusha nibaza yuko ari umwanya mwiza wo kumva yuko ari ikintu bakwiye guhindura cyane gose ni umwanya reka ngaruke hano hariho abantu benshi bakunda gusuzugura ati amafaranga ava hano ku mbuga ntaciyo bamarira for example turacari mu bihugu biri no eligible kuri za TikTok n'izindi zitari bikaca bituma amafaranga umuntu akura muri zo nta mafaranga byamutumye kwinvestiza muri zo kiretse kuba afise telefone n'amamega ivyo yategezwa kuba bifise ariko hiyongeyeko basi n'ikintu coza kumuha basi n'ibihumbi 100 ibihumbi 80 ibihumbi 150 ibihumbi 500 ku kwezi tuvuge yuko woba ari umwanya mwiza yuko ati niyabikora amezi 5 niyabikora amezi angahe ashobora kubikuramwo umutahe utari muto ikintu cyose tuvuge yuko byoba byiza kugikora na vision niyo umuntu ashaka gushika ubundi ikintu cyose urimwo nimba ari urumuede nimba ukoresha amarezo sociaux kanaka yakora office vision ntuyakore kugira ngo wiryohere kugira ubone ko wasohokeye ahantu heza yakore kugira wiryohere kubera yuko nk'icyo kintu kuravuga urashobora kwibaza nyine yuko ibi bintu nta buryo bubizanamo sibyo nubwo usanga hariho ubundi muntu hariya anyi apostinga akavideo kiwe kuri za mbuga nyene kuri ya mamega yandi nyene kuri ya telefone yandi nyene akavideo kamwe karamuhaye 200,500 sibyo ariko hari ubundi hariya anyi apostinze nimba ari mu kabare kanaka ivyo ariko arafungura sibyo aho kabari nta na publicité kamusavye aho hantu yicaye nta like nyene ni for free biraho Jean ariko aratahura burya buremere bwezirya mbuga nteka aratahura buremere bw'ico kibanza ari reka tukiri kuri iki kintu c'imbuga hari umuntu nibaza yuko ari ampeza mu myaka iri ampe avance yarigeze kutwitura aratubwira nti jewe ndi umu engineer ni gute ibi bintu no ubu engineer noba nkibukora mugabo nkabona yuko ndiko ndabukora ku buryo buri professionnel hari inama namubwiriye reka numve yuko tuyihuriza ko na wewe namubwiye nti kijya gikorwa uri kurakorera donc cy'ubu engineer bajya bariko barakubakira hajya biza kumenya barengana naho nyene bashobora kubona igikorwa ntibabone wewe ati mugabo bijya nyene bariko barakora uwo bifata en video hanyuma ukaca ubipostinga biza kubona n'amamiliyoni y'abantu kandi n'amamiliyoni aza kuba amenye yuko uri umu engineer komsa baraza kuguhamagara ari benshi ico kintu ndashaka kwibrandinga muri market like ni kwibrandinga kubera yuko hariho abantu benshi bafise ibintu bakora kandi ngira kamaro ariko bataratora ko ari ngira kamaro nk'akaro nkuko uvuze ati umu engineer cyangwa umuntu wari we wese bashobora kuba ucapa sivyo uri umucapsi ariko gacapira umuntu yagusavye command sivyo
nta video ufise uri kuracapa nta foto ufise uri ati ata foto ntacabaye nta foto ntacabaye sivyo vyamenye wewe gusa n'umuntu mwavuganye guca muri babiri ubwo ufashe video yabije bintu ukora ufashe nako baragafoto akantu gato cyane ugatereka ku mbuga zawe kaza kurabwa n'abantu isimbi biza gutuma bajya abantu ibihumbi amajana 5 baza kubiraba barimo abantu igihumbi plutôt abantu igihumbi cyangwa abantu 50 ego baza kurondera sivyo eriko inco gutahura izi social media cyane kugira izi nyene social media kuzitahura akamaro kazo ego biraza gufasha cyane ko bikugurura iyindi miryango ego ya like kuko nkukuvuza ati jewe nkoze ikintu ndubaka ngenda ku mateka naka ariko ugenda kuri umuntu yakuronde yaguhamagaye yumvira rero uciye ukoresha irya video yawe n'umuntu umwe yaguhamagaye aza kwiyongera ko abantu 10 bakuronde alright baza yuko ariyo mpamvu na Nafravye yavuze nti igisate ca publicity sinoreka kugikoreramo cyane hari umuntu aza kwirirwa ndavuga izina ariko yarigeze kuvuga ikintu kuri social media aravuga nti mu myaka yose nabayeho banyita umustar namanye izina rirerire ati mugabo mu makomedi nagira mu bintu byari byose nagira nasanga ndiko ndasegerereza kubera ko nashobora kuba ngira ntahe mugabo nkasanga nta mafaranga yo gutaha confise no kuvuga nari mfise izina rirerire mugo ubushobozi bwo mu mufuko ari zero iki kintu muri ibi bihugu tucite gute novuga yuko kwico kintu nivyo abantu benshi reka dugire muri mode ya muziki sivyo abantu benshi barafise izina pe sivyo ariko bagwanira izina tout simplement ariko ntibagwanira bagwana baronka irya zina muga ntibagwanira ibikorwa vya irya zina sivyo ati gute nk'akarongo ko ariko aravuga ati imyaka yose nabayeho ndi celeb nzwi mvugwa nza mu makonso yagiye atandukanye niyo minsi nari mpesetse cyane gose cyo ndacyemeza urashobora kuba ugaragara ku mastage agiye atandukanye muri rimwe sivyo ariko wowe kubwira ati okay gize ikibazo cya 500 atacoshobora kuganya atacoshobora gukemura cyambere uza nimba uronka amafaranga bien sûr udafise kuko navuze ati kiri cyose gira vision sivyo nimba uri umuririmbyi kuririmba hano kana bakaguha 2 millions usanga ya mafaranga konsomye mu miliyoni na 5 sivyo ntuyibagije turi tubezwa warukeneye ese ko tubezwe twawe turaza guhirana n'izo 5 zisigaye sivyo bega gute mutiyumvira ko investiza gute mutiyumvira yuko hari ikintu kwiye gukreya wowe ubwawe sivyo gatoye tuvuge yuko rero aba bantu bakunze kuba babona source de revenu yabo yuko ikwiye kuba mu kuri ico kintu cadubwije izina ryabo bakibagira kubaka ayandi ma source de revenu bien sûr kubera yuko navuze ati bubaka izina muga ntibubaka ibikorwa by'izina sivyo ndashaka yuko akakantu ndashaka yuko ukadusubiramo barubaka izina mugabo ntibubaka ibikorwa by'iryo zina akrenda impamvu gani kugira abantu bashobora kwitahura impamvu gati ntibariko bubaka ibikorwa by'iryo zina nk'akarorero abantu bari muri ville barumva ati kwanda mama barumva kwa Rujugira ni bangahe bamuzi live no ariko izina ryarubatse ariko izina rirazwe uyu munsi bahagarara ngo je mpagaze hega ntuze twe turavugana je mpagaze kwa ndamama mpagaze anye kwa Rujuge mpagaze hana harazwi n'umuntu avuye ruguru ku munsi umwe abahazi mugabo wewe hagarara muri ville nta na hamwe tuzosanga umuntu avuze ngo mpagaze nahari sivyo mukunze gusanga iryo zina ryawe n'umuntu ari ruguru hari anye umva nyine hariyo mu misozi hahandi babona ngira imodoka ari mu mwaka uzanga iryo zina ryawe arizi uragenda bati wow murimvyi kanaka arazwi indirimbo ziwe turazitamba turazinyinezererwa mugabo okay kuri muri ville cyangwa kuri province kanaka uri hehe ati je umuntu wabazi jo ibikorwa vyiwe navyo bazi ntibizwe
birababaza cyane je nama nabivuze navuze ko ndumenyesha makuru yego ndababazwa cyane iyo ndiko ndaraba abaririmbyi bacu sivyo biramubaza kubera yuko uza gusanga n'abantu bakeneye kumumenyekana muri monde yabo ya musique gusa inikema ntagira nimba ari muri business nimba ari mu rudandazwa nimba ari kubaka ndonde turafise abaririmbyi b'abaengineer turafise abaririmbyi b'abaganga muga nta centre de santé muri rimzi hari ngaha krom na let me back ariko yofuma ibura yiwe muga hakaba igimwikitirira voilà kuko nihabaho iyi mwiyitirira voilà biraza gutuma imenyekana cyane gose umuntu twebwe abantu twakuriye ruguru twaguma twumva ngo Prince Jean Charles wa kare donc uto tuntu ukamanuka ibujumbura uvuga nti ndafise inyota yo kubona voilà Prince Jean Charles no kuvuga n'abaruguru bategeza kumva ati kuri kukabare kwanaka ego bategeza kuvuga nti kwa muganga kwanaka voilà ego Lembak bitumye nibuka yuko ama brand nkenayo uwo muntu arashobora no kuyubaka atari yiwe ahubwo ico kigo ari cyo gifise iyo brand kandi nyene iyo brand ayihembegwa ereganye nuko nyene rega simpaka wala parvenye ko iryo zina ryawe simpaka ivyo bintu bibe vyiwawe bwitwe mu bindi bihugu baze usanga nimba ari umuririmbyi dufatire ku baririmbyi ni bon ugasanga umuririmbyi agiraniye partenariat n'igishirahamwe kanaka sivyo ico gishirahamwe cyo kirondera umuririmbyi uwo muririmbyi ico gishirahamwe cyo citirirwa nk'uwo muririmbyi par exemple bigakoresha izina ryiwe sivyo imba rikoresheje iryo zina ryawe hariho pourcentage za kwinjira kuri wewe hariho pourcentage za kwinjira kuri nyene ico gikorwa sivyo nuvuga ko muri rusange muraza kungukira hamwe ahantu turahamene ibanga kandi turimeneye abategeza kuri kuryumva nibaza yuko abatari bake iki kintu kuko turi mu bihugu iyo wumvise kwemvesisa abantu bakunda kumva kwemvesisa muri ivyo bindi biboneka bakibagira kwemvesisa no muri ivyo bintu bitaboneka ndakunda kuvuga nti ibintu bitaboneka bifise agaciro gusumba ibiboneka wanashima umuntu wese ngaha ku isi igihe uzumva yuko apfuye azoba abuze ikintu kimwe imwe mu zoba zirenganye niwumva umuntu akomeye wari we wese agihumeka nuko imwe mu zoba zigitembera kandi imwe ntiziboneka c'est très important donc rero abantu ati twemvesise no mu mazina y'abantu hanyuma abo bantu nabo ayo mazina yabo baravyingene bayabyaza umusaruro twavuze kuri kote ya music si kuri kote ya music gusa byiza yuko habaho n'amakote ya nkuko ushobora kuvuga nti jewe muri leta ngira nsabe yuko quartier runaka bazoyita Yusuf iyo quartier kujya tumva za miliwari katabana quartier yitwa Yusuf iyo ikabaho ko nyene twese tukavuga nti budget mbahe mba muri quartier Yusuf mba muri quartier ndayishimiye wari wese donc turumva yuko ibintu bitaboneka uyu munsi bigerageza kugira agaciro nasanze no kuri telefone aya mayinite dukoresha amamega dukoresha etuyabona numuzo kubona yakoze donc ibihe bigenda biraho ibindi donc ari kibazo nakunze kuba niyumviye ese akamaro dufite telefone niko akamaro zidufitiye oya kubera yuko telefone twebwe turayitunze sivyo idufitiye aho kamaro yuko turashobora gutelefona ku bantu entre parenthèses ku bantu bataramenya akamaro kayo turatelefona turapostinga ibintu sivyo telefone nayo akamaro tuza kuyigirira twebwe turaza kuyigura niko kamaro twebwe dufitiye telefone nimba ngiye gura telefone yanje muri Tecno ndayiguriza Jean ndabashora ico ari abantu iyo bumvise ngo twengwa kamaro tuyifitiye nuko tuyigura no kuvuga niko kamaro twebwe dufitiye ama entreprise akora ama yakoze iyo telefone iyo aho kamaro mfitiye iyo telefone iyo entreprise ya Jivamo nuko ndabashorera natwe akamaro telefone dufitiye gakwiye kuba ka
sivyo akamaro telefone dufite ntigakwiye kuba kaya ko gutelefona gusa ko gupostinga ibintu gusa okay akamaro dufitiye nubwo ni kabe kanini papuro yako yoyo tugirira telefone ati itugirira akamaro kanini iya par rapport yako twege sometimes birumvikana kuko burya n'umukozi umwangaja kugira akagirira akamaro kanini par rapport ugira icyo umuhereza nawe ari kagira icyo aguhereza binini kandi big papa ariko ndashaka yuko akantu tugatsimbatara ko cyane kuko je ndibuka yuko natanguye peut-être gukoresha Facebook nka 2013 2012 nkuko ukreya Facebook kwari kumva ati ndakreya ikintu gishasha cyabaye kuri telefone ariko ndashaka umwana w'uyu munsi bagira baze muri vacances bamwe bazosaba amatelefone bayasabe kubera uwundi muvyeyi avuge ntabwo je ntuyinsaba ndayiguha ariko ndashaka kumenya abo bavyeyi baha amatelefone abana babo kubera izihe mvu nyamukuru abana nuvuga yuko twaba turiko turabarenganya kubera iki umwana nimba asavye telefone umwana aje ku ishuri asavye telefone umuvyeyi wiwe ni kuraba bige ibintu bigezwe ni kuraba bige bindi abantu ba posting otherwise bari kaninjiriza amafaranga ariko nimba igiye kuri TikTok akaraba kuri Instagram akaraba kuri YouTube akaraba ariko yinjiriza ujya muntu ya posting ariko we kubwiwe nta ubwo iyo capacity yo kuvuga ati je nanje kandayiganyemwe amafaranga nibuza ntabwo aza kuronka iyo capacity ntaza kuronka mugabo ujya muntu yabishizeko hari ibintu aza kuganya rero umuvyeyi aza kuha telefone ntaziza kuyumuha kugira ngo uwo mwana hagire ikintu we yungutse ntagihari no mugo ujya muntu yapostinze bige ibintu aravye we waraza kugira kuronka ama views Flavia muri ivyo bintu tumaze kubibona yuko mengo ntibigwiriye yuko abantu bamenya kamera ka telefone muri societe yacu Meta Vision twashimye gushiraho ama formation atandukanye turashizeho formation y'ivyerekeranye na graphic design uburyo graphic design ushobora kuyicisha amafaranga kuri izi za freelance kuri internet turongera turashiraho formation kuvyerekeye na trading turongera turashiraho formation kuvyerekeye na freelance freelance ni urubuga ugenda ufise icyo ushoboye hanyuma abakiriya bakeneye bwa bushobozi bwawe bakaguha amafaranga kugira ubakorere bya bindi badashoboye wewe wipresence yo kubera ubishoboye aba bantu tubabwire iki bave mu buyobe tubabwire iki abo bantu nibaza yuko kuko iyo ikintu gishoboye biraryoshe kundi umuntu wakiganyako akironka gukintu sivyo ubu nimba nje nkiyandikisha nshaka gukora graphic designer yumva ari ikintu jewe nshoboye hariho rero ibintu nje guha wa muntu nawaganye kuvyo nanje nzi kwinosi yanje kwisi sivyo nibaza yuko abajene ubwo bagerageza bakaparticipa muri ivyo bintu bakagira bakamenya uko urashobora gukora ntuzenya cover telefone yawe sivyo urashobora gukora ikintu kanaka nimba ari bash ukavuga ati je nkeneye ibimeze uku ukagenda ukayisohoza nimba ari umupira ukavuga ati je nkeneye nandika kwibi hamwe ukagenda ukawusohoza sivyo izo ntibaza ko byose biza gufasha ubwawe ndetse n'ujya muntu ugiye kubikoresha ko hari ikintu aza kuganya kuronka kubera wewe hariho abantu bakunze kuvuga yuko abantu bari mu bihugu bikiriritse donc cyane bifise amafaranga y'agaciro gato womengo ni desavantage ariko ku yindi kote nayo ni avantage abantu bari muri Amerika ntibashobora kurira amadolari 5 ntibashobora no kurira amadolari 2 ariko umuntu yibereye muri Afrika arashobora kurira amadolari 3 ivyo bikaca bituma kuri cya kindi waruvuze ati ndashobora gukora cover ndashobora gukora iki kuri ku mbuga nka za Canva n'izindi mbuga urashobora we kwiyicarira iwawe mu gihe uzi graphic design ukazikora hanyuma ukaziposta kuri za Canva hanyuma ejo naka nimba widandaje ku $1 $2 $2 zingahe naka kayikugurira kandi muri ivyo bihugu bikomakomeyeho nimba widandaje ku $1 ho babazi ahubwo barabibona nk'igitangara kuko basanzwe bamenyereye yuko n'amaguriburi ikintu nkene cy'umuntu agikorera $10 $15 donc twebwe rero kubera tuba tuzimbutse uca usanga ibintu byacu ababibona
zitabirwa na benshi niyo mpamvu mba mbona yuko mengo muri Afrika ufata ibintu byawe ukabidandariza kuri izi mbuga biza gutuma bigira agaciro kanini ya rapport cyane gose niyo mpamvu twashimye gushira haya amaformation yo kwigira iki n'ibiki ikindi naco iyindi advantage nayo burya abantu mu tuba muri Afrika twiborona kumenya indimi nyinshi yego hari igihe ugenda kuri za five ugasanga umuzungu avuga nti iki gitabo twebwe iwacu twebwe ndashaka ama platform ndiko nakidandarizako bariko barashaka kukimenya mu Giswahili muzungu nta Giswahili azi ubwo umunyafrika arakizi yego donc bikaca bituma rero umunyafrika iyo yiboronye kuri internet na twa duhera yahora yita duke aza guhabwa akazi n'umushinwa aza guhabwa akazi n'uwahehe kandi wewe mu kudiringa mubwiye ngo ndaguhangaye wa munyafrika atihuse kuvuga wa wundi akavuga aza kumubwira senkani kandi wa munyafrika wewe iyo atangura kuvuga yari kuvuga nk'amadorata ego donc rero nizo n'izindi advantage zo kuvukira muri Afrika kuko yuko tuzira negligence no traffic voilà reka tuvugane ndakubaze akantu kanyuma kugira duhave tusozera ikiganiro ibintu bitatu bituma abakobwa bisuzugura n'ibindi bintu byari bikwiye gutuma abakobwa batisuzugura n'ibihe ibintu bitatu bituma umukobwa yisuzugura icyambere harimo kwinoba gute kutabona ko ushoboye sibyo ikindi naco nubwo kutagira vision kutagira intumbero alright kumva ikindi naco kwitinya muri wewe nico nobwa gifata no kutagira ego nico bifata nico cyambere sivyo ariko byari bikenewe cyane yuko twebwe ahubwo mbona yuko abakobwa presque nka twese tuba dukwiye guterya ntambwe ya mbere tubone ko bijya bintu abahungu bashoboye twe tukwiye kubishobora dodubu sivyo nimba ukoze nk'umutaximene uri umuhungu w'umutaximene nkabona nanje ndumva ko nokora taxi ndaza kugira confiance nini cyane yuko nza gushoregwa paraporo nawe sivyo uko d'abord cyo kintu let me back gato erega jewe nkubona wamfise nk'imiliyoni 10 ziri mu bege for example malgré yuko uyu munsi turagitemberana amafaranga mugabo bishitse habona ujya no mu taximere w'umuhungu ujya nawe uyu nawe no mu taximere w'umukobwa biraza kunyorohera yuko nza guhitamo uyu mukobwa kubera navuga nti ujyayo ntera kacu ujya muhungu ujya mugabo uramutiye mugu umukobwa banumva ngenda byareze nyene uri safe ukavuga ati wow ni bon ikindi naco nakandi karorero urashobora kuvuga ati je ndurutse taxi yari kunsubiza 2000 3000 sivyo utwana umukobwa ukavuga ati kumengo ntayo mbona hafi urashobora kugenda wewe ukayasigaye 2000 ubwa ku muhungu nubwo ajya urarira murinda akagenda kuyavunja kuri boutique mpaka yagusubiza izo 2000 ubwo umukobwa ati it's okay fine kabandanye izo ni advantage tubona ko akantu gato ubwa kari big cyane alright nana fraps reka ndagushimira cyane gose kuba witabiriye ukatugendera muri We Talk Business abataragira subscribe s'il vous plaît muyigire kugira tubandanye nanye urugendo kandi mugire partage nyinshi kugira abataranamenya no urubuga hari umuntu nabonye muri commentaire avuga ni urubuga ko ruvuga ibintu ngira akamaro kubiri kurukano n'abantu bangana nkuko no kwezi kwa kabiri turi hano kuri YouTube nibaza yuko kame mu mezi 5 tuza turirimba urundi ruririmbo donc mpamagare abakobwa benshi biyumvemo yuko ubushobozi bafise tarabwo gupfuza umve ko bashoboye cyane navuze ngo igihe na bona ibikorwa na Flavia akora nahise niyumva mu ijambo rinjemo ati umunyankomezi mu kazi akeneye no kuzobana n'ubundi mukobwa n'abandi iryo jambo rigahita rinzamo guys reka tubaheseze agajambo kanyuma reka ndabashimiye cyane namwe ndashimira abantu bakurikirana We Talk Business nibaza yuko nk'abakobwa nk'abigeme nk'abamama dukwiye gufata iya mbere kugira ngo dukore business dukore bijya bintu tubona yuko tutokoze tubona yuko mengo si byacu reka tubigire ibyacu reka tubishyire mu maboko kandi byose bizogenda neza so kubwo ndabashimire cyane nizere ko We Talk Business nagaruka nzosanga muri abantu benshi mwamaze kuyikurikirana thank you so much umukobwa wese aza kuraba iyi video aze kuca agenda muri commentaire yandika izina ryiwe acavuga nti up ejuru cyane see you murakoze cyane